Bavyeyi namwe mwiteguriye kuronka ikibondo canke gushinga izanyu, hari inyungu mu kumenyereza indero nziza umwana kuva akiri muto. Indero nziza irakuza kandi irakiza, irakomeza, ikakujabutsa. Iyi podcast ni yacu twese, yumvirize hama uranshimira uhejeje. Ndasubiyemwo, yumvirize hama uranshimira uhejeje. Ijambo ry'Imana mu Migani 22 umurongo wa 6 haravuga ngo: toza umwana indero akwiye kwamana, azorinda asaza atarayivamwo. Bavyeyi, niba mutifuza ko abana banyu bava mu nzira y'ukuri, ni ryari mukwiye gutangura kubatoza indero nziza? Ni uguhera igihe baba bakiri bato cane. Ego, umwana muto arumva kandi arafata ku mutwe. Umubujije arumva kandi umwigishije aramenya, agakura azi ikibi cyo gutinya n'iciza cyo gukora. Iyi ni Femi TV, nkuko bisanzwe ndagutumira gukora subscribe, raba buto ufyonde gutya hama tubandanye. Mwihanganira ijwi mfise kubera grippe. Merci. Iyi podcast ndiko ndayitegura, numvise sunikirwa cane kubikora. Ni y'abavyeyi kandi ni y'abana, aribo bavyeyi bejo. Twese iraturaba kandi ndagutumiriye kuyigira iyawe. Imana itwubakira ingo n'imiryango yishimira kubera indero nziza n'imigenderanire myiza y'abavyeyi ku bana babo, et vice versa. Niryo sengesho. Uruhara rw'umuvyeyi muri kazoza k'umwana si ruto. Naho Imana ariyikuza, umuvyeyi nawe ararera, arashobozwa, aramwigisha gutandukanya ikibi n'iciza, aramubwira inyifato n'ingendo akwiye kugira imbere y'abantu, mu kibano, kw'ishure, kw'ishengero n'ahandi, akamuyagisha bagacika inshuti. Bikazomubera igitsibo ciza igihe umwana asohotse agacika umugabo canke umugore mwiza mu muryango wiwe. Igihe Pawulo yavuga ko Timoteyo yahawe inyigisho zo mu buryo bw'impwemu uhereye mu buto bwiwe, uko bigaragara yashaka kuvuga ko yazihawe kuva akiri muto. Washaka gusoma muri Timoteyo wa 2 igice ca 3 umurongo wa 14 gushika 15 sindahasoma. Ingaruka zabaye izuko Timoteyo yaje gukura akaba umuntu w'umwuka hebuje. Mu Bifilipi 2:19-22 harabivuga: namwe rero bavyeyi, mukwiye gutangura muhereye mu buto kugira ngo muhe abana banyu indero nziza bakeneye kugira ngo bakurire imbere y'Imana. Mu gitabo ca mbere ca Samweli igice ca 2 umurongo wa 21 harabivuga ngo bakure bashimwa n'Imana kandi n'imbere y'abantu ataco bagawa. Ngaha biraboneka neza ko indero y'umwana iva hasi, nk'uko wa mugani w'ikirundi uvuga. Ico Timoteyo yigishijwe mu buto bwiwe nico yabaye amaze gukura, ngo yabaye umuntu w'impwemu ahebuje. Bahe ivyo bakeneye kugira ngo bakure neza, nk'uko ingemwe zikenera guhora zisukirwa amazi kugira ngo zikure zibe ibiti vy'inganzamarumbo, niko abana bo mu kigero c'imyaka yose nabo bagomba guhabwa indero, kwigishwa inyifato nziza, urupfasoni, kubwirwa ivyo bakwiye gukora kugira bazobe abantu bazima bejo hazoza, ivyo bakwiye kutajamwo kugira ngo ntibazobe igitutsi ku bavyeyi n'imburakimazi ku gihugu, n'ibindi n'ibindi. Uburyo bwa mbere bwo kwigisha abana ukuri no kubafasha kugirana imigenderanire myiza n'Imana ni ukubikora biciye mu nyigisho ziri muri Bibiliya, ijambo ry'Imana za buri gihe. Uri gusoma Bibiliya, kubigisha gusenga, kubashira muri Sunday school ku bana bato, n'ibindi n'ibindi. Ariko kandi bavyeyi, muhore muzirikana uko igihe buri mwana ashobora kumara ashize ivyiyumviro ahantu hamwe kingana. Ku bana bakiri bato, kugirana nabo
kenshi ibiyago bigufi byo kwiga bishobora kugira ingaruka nziza kurusha ibiyago bimara igihe kirekire kandi bike. Soma gusubira mu Vyagezwe 11 ku murongo wa 18 na 19. Imiryango ibuzemo ubwo busabane, iyo migenderanire myiza y'abavyeyi ku bana, iyo ndero nziza, bitebe bitebuke biragira ingaruka mbi nyinshi ku bana muri kazoza kabo, mu buzima busanzwe ndetse no mu miryango bazoshinga. Bayitwaramwo ubukene bw'urukundo bagize ku bavyeyi, ibikomere bitandukanye bakuranye mu kubura affection na écoute y'abavyeyi. Kuganiriza umwana no kumuba hafi bifise ingaruka nziza nyinshi ku gukura neza k'umwana yumva kunzwe, nawe akahakura akarorero keza azobera abiwe niyashinga umuryango. Ntimuzigere na rimwe musuzugura ubushobozi abana bafise bwo kwiga. Muhore mubabwira inkuru zijanye n'abantu b'abahizi bakoze canke bariko barakora ibintu vyiza bishimwa nk'abavugwa muri Bibiliya tuzi cane cane n'abandi. Uko umwana agenda akura, inyigisho ahabwa zikwiye kugenda zigwira kandi zimbitse kurushaho. Mukomeze gutanga inyigisho zifatiye kuri Bibiliya ubudasiba kandi muhindura ingingo ariyo masije ziganirwaho, kubera ko muba mwifuza ko abana banyu bagirira inzara n'inyota ijambo ry'Imana. Mukore uko mushoboye kose kugira ngo inyigisho zibashimishe. Raba muri Petero wa mbere igice cya 2 umurongo wa 2. Kumenya neza ko umwana agize base mu ijambo ry'Imana akurana kenshi gutinya ikibi. Iyo urushirije kumubwira ivy'ubuzima busanzwe ukamwereka n'ico ijambo ry'Imana rivuga, biramufasha kugira equilibre kandi akamenya kwama yitwararika kurisoma no kuririmburako mu bikorwa canke amahitamwo yose akora. Bariga kandi baramenya. Muhore mufasha abana banyu gutanga ivyiyumviro vyabo igihe muri hamwe mu majambo yabo no kugira ihangiro mu vyo bakora vyaho bashaka gushika. Ndibuka ko muhira mu muryango batumenyereje kuvuga ijambo tukiri bato. Umuvyeyi papa igihe cose igice c'ishure kigiye gutangura twaricarana twese, umwe wese akamuha ijambo akavuga uko azokora n'ivyo yifuza gushikako. Vyaradufashije kandi n'ubu ndabishima. Iyo ufise ihangiro biragutera gukorana umwete hama ukabishikako. Mbega abana banyu bahora babumva buri munsi muvuga ivyiza bibereye? Inyifato yanyu, imvugo canke ingeso zanyu baraziraba bakabigira ko ivyiza. Bahora babumva musenga canke murasengera hamwe? Mbega bahora bababona mwiga ijambo ry'Imana, mugenda mu materaniro, mufatanya n'abandi mu murimo wo kubwiriza kandi mukishimira gukora ivyo Imana ishaka? Ra muri Zaburi 40 ku murongo w'8 haravuga ngo mpimbawe no gukora ivyo ugomba Mana yanje. Mbere ivyagezwe vyawe biri mu mutima wanje. Ni ivy'ingenzi ko bababona mukora ivyo bintu kandi mukabikorera hamwe. Bavyeyi, nimutangure kwigisha ivyiza abana banyu hakiri kare, mubigisha ukuri ko mu ijambo ry'Imana kandi mubabera akarorero keza uko bishoboka kose. Muzogira umunezero mwinshi nimwabigenza gutyo, uko muzobona abana banyu bavuyemo abagabo n'abagore beza bubaha Imana. Ingo n'imiryango zizobana amahoro kubera abavyeyi bahaye indero nziza n'urukundo bikwiriye abana. Hama Satani aburi kibanza mu izina rya Yesu Kristo, kubera indero Rukristo twareresheje abana bacu bakurane umwidegemvyo n'urukundo bahawe n'abavyeyi rukwiye. Reka tugeze hano uno munsi. Mumbwire namba nobandanya kurisije ubutaha muri commentaire. Abafashijwe muyisangiza abanyu, murazi ingene bigenda. Mugira ibihe vyiza. Yesu adushoboze. Amen.